we na nyene kabisa icubahiro we kabisa president amaze gushika ngahara hazi yaraje kudutera intege aradushimira tubarira vraiment ndavye kabisa ndaremye ko fise ugwaruka mu gihugu muriko ugwaruka we muriko kabisa mukora kabisa bikora inka mu cyamake kuko nje kwimvira gukora uruganda byavuye ku bworozi nagiye mu bw'inkoko naroroye inkoko amajana 230 zose kandi kabisa we zirakura rero hari ukuntu amasondo mayisi abura hageze mu kwezi kwa 11 12 igora tavyo arabura no rero hanje mu igitekerezo nta kuntu no shinga kabisa ni ntuze ubone ihinguriro kabisa ryanje kuko nze ndasya ifuje ku isoko bijya ngo namasondo mayisi ayo umuntu aca inguramo ibifungurwa by'inkoko zanje niho haje ico cyumviro ariko inja kucimvira ataburyo fise ndegera umugenzi ndambwira nje vraiment afise icimviro iki ariko samakenga ko abantu bose bazi ku ruganda kufise amafaranga menshi cyane ama miliyari uruganda kabisa ni mu mutwe nawe ufise imiliyoni 10 wotanguza uruganda mu mutwe byose kico gumve ko nari mazigiye gitoyi uwe ngize wena niri ubukwe mvuye ubukwe amafaranga yakoze ataburyo fise niho rero haje ico sewe cyumviro n'ukuntu rero n'ukuntu inja kurangura kure umuntu akaruha stress bica bituma rero ko niyo kwimvira ni gute umuntu gabasha yoshinga kabisa Uganda ngaha nyene ivyo we gwivyo twirimira narima iki gitekerezo ni gute no shinga uruganda rwanje nkahingura bimwe mu byo twirimira mu gihugu ndeke kuzandaja hanze igihugu kubera kabisa byarandusha na stress mbona rero reka shinge ihinguriro nagendeye ego batubahaye ikaze muri Tumaini company muhinga uruganda duhingura ifu y'ubuyi ego ifu y'isembe ibigori tukaba duhingura ibifungurwa by'ibitungwa bitandukanye abafite amashure make cyane gose atandatu ucamake vy'ishure vyarasa ariko caniga icashaka ubumenyise kabisa bundi butandukanye nje nadanaza kuva mu wa gatatu amajojo mu ishure mu wa kana amajojo ego ndakora inyuma yaho mu wa gatandatu ho nadanaja magi ishure biranka hama kabisa migisha umyigisha kabisa aramamagara ambira nje ndavye ukuntu uri umurondezi vy'ishure vyasaba kuba yuko wewe kabisa hitamo ikintu kimwe ishure canke business uje gushaka amahera ari se fondation ayo mahera ndadandaza inyuma we maze se we gushoriza nkoko ego ntangura kudandaza imikubuzo ginayikora mu Kayanza waraje nyine uvuye ngaha nyine muhingo haja kwirangura mu Kayanza imikubuzo nejeje kurangura imikubuzo business yanjye irakura niho naciye se we nugurura akakioske mu isoko kadandaza ibintu bikenerwa mu gikoni ibirungo bitungurusumwa amasosi tomati ndakura ndajibujumbura ndarangura ndashikaza bubanza hose kurangura ayo amamesa imikubuzo ibimamiyo niko natera imbere ngaho ico gihe niga ico gihe niga mu wa gatanu kwishuri ivyo nabikora hageze igihe ca vacances inyuma yaho kioske umve yuko ico gihe nadanaje ibirungo hafi imyaka 5 ndakura mu inzu ndubaka ndashinga urugo rwanje You already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Janice for sure, aka Mr. Dream. So, abakunzi b'ukuri complex dogiye kubaha ikaze no munsi udasanzwe. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Abamizirima turazi ko muri mu kwezi kwa Ramadan naho abakatolika muri Carême. Nizere ko namwe mukomeje kugira ibihe vyiza. Rero hano nkuko mubibona turi
ahantu hari uruganda twagendeye umwe mu bana b'igihugu bariko barakorana ntayo kugira ngo bateze imbere igihugu. Ni Tumaini company cyangwa se ni company ikora ubufu bw'ubuyi bw'abana na cyane cyane gusa n'abakuze barashobora kubonwa ko. Rero turamugende hano muri commune Muyinga kugira ngo turabe ibikorwa vyo uko biba bimeze, mbega ziya product turonka burya ufu turonka mbega bavyaciye gute, process zose ziba zimeze gute, eske no mujere naho kugira ndashika kuri bino bintu vyose niye ntashobora gushingira urundi rwaruka ko turabona urwaruka mwino minsi paeje kiradushigikira cyane. Apart ya paeje turabona abana b'abarundi bariko barakora cyane kugira ngo biteze imbere bongere banateze imbere igihugu kandi bakoze ibintu bivuye ngaha nyene apana gukora ibintu mu mahanga byose ngaha nyene mu Burundi. Rero twamugendeye umujene akiri muto, nubabona hano hantu habibaza ngo n'umuntu w'umupapa cyane n'umuntu akuze, n'umujene akiri muto ashobora kuba n'umuseribateri nta nivyo nzi, ariko umuravye physically urabona ko akiri muto. Rero sindabicisha amajambo, reka kwanza sabe utarakora subscribe kuri channel yacu making sure ko wakoze subscribe, warayikoze naho ukomeze upartage ku nshuti n'abagenzi. Let's go tumuganirize tunarabe byinshi bigiye bitandukanye. Let's go. Ego nkuko nababwiye rero ndiko ndababwira mu ntango ko twashoye kugendera umubosi akiri muto cyangwa se umugwizatunga akiri muto, twamaze kwishikira mu biro vyiwe kugira ngo tumaze tuyage byinshi bigiye bitandukanye. After that turacha tugenda twereke process zose, twereke kugira burya bufu dusanzwe dukunda turi benshi, tubone ukuntu bavyagenze, ukuntu babwahinguwe ningaha nyene mu Burundi, kuko abantu barundi benshi bavuga ati ivyo ibintu biva hanze bakaca baza kwishira ku bintu byabo, ariko turaza kubona byose ukuntu bigenda kugira ubufu buboneke. Rero niwe twakira mwahawe ikaze shebu kuri complex. Okay, imbere ya byose tubanze kubaramusa. Ego nizere ko urugendo rwagenze neza na cyane rwari ruto kabisa. Tukaba tubahaye ikaze muri Tumaini company Muyinga, Uganda duhingura ifu y'ubuyi, ego ifu y'isembe bigori, tukaba duhingura ibifungurwa by'ibitungwa bitandukanye. Wow, nako kose nakabije umuntu atarazi. Ego rero twagize urugendo runini bya dushike ngaha, ariko turavuga ati reka tubashikire kugira ngo bivaye n'ibintu tuba tubona mukora, tubanye bivaye n'ukuntu products zanyu tubona dukuze kunzwe igihugu cyose, tuvuga ati reka tukugendere. Rero dutangwa n'ikiganiro twinjira deep down, umuntu agerageje kureba apparence physique arabona ko ukiri umujene muto, ariko bifuye ko twinjira cyane mu kiganiro maze ukidondera abantu bakakumenya amazina mu buryo bwagutse. Ku mazina banyita Sibomana Abbas, ego bakaba banazira akazina k'uruganda Tumaini, ko agasirno abagishi ubu se banziko nkabandi umupapa yubase w'abana babiri. Wow. Ego akazi kanje kamisi yose naka usanze ko nivyo nkora, akazi kamisi yose. Ego Abbas, bivaye n'ukuntu umuntu babona like product ukora cyangwa ibintu ukora bimaze gusasagara igihugu cyose, hari abantu batangura kuvuga ati mbega ibyo muyabironse bigenze gute ko tubona kiri muto, mbega nk'abadukurikiranye cyangwa nk'abasanzwe bakunda ibyo ukora, niki ni imisanzu ushobora kubabwira? Abbas n'umuntu yakuze gute? Abbas n'umuntu like ugira shike kuri ibi byose, ni urugendo rwari rumeze gute kugira wisange hano no munsi uri? Chamake isa n'umuntu aca ku mayange, urugendo ni rurerure cyane. Kubanzi baranze ukuntu natanguye, ni urugendo kabisa, atari urugendo ginosigura ubunyene canke je umuntu aruheze two kwicara umwanya munini, ariko ku muntu aciye ku mayange. Abbas ni umwana avuka, tuvukana we turabana abana batandatu, nkaba ndi umwana wa nyuma. Abafite amashure make cyane gose atandatu, mucamake vy'ishure vyarasa, ariko caniga gicashaka ubumenyise kabisa bundi butandukanye. Kuvuga natanguye urugendo rwanje kuva kera nkikiri umwana muto. Ibintu kabisa bya business n'ibintu byanje byari bindi mu maraso basi. Nje nadanaza kuva mu wa gatatu amajojo mu ishure, mu wa kana amajojo. Ndakora
inyuma yaho mu wa gatandatu ho nadanaje amagi ishure biranka hama kabisa migisha umwigisha kabisa aramamagara ambira nje ndavye ukuntu uri umurondezi vy'ishure vyasaba kuba yuko wewe kabisa uhitamo ikintu kimwe ishure canke business uje gushaka amahera uko ufite ishaka ico gihe niga mu wa gatandatu ufise mw'isoko fise kioske yiwawe bwite nyine atakuboko k'umuvyeyi kurema ufise umukozi ankorera niga mu wa gatandatu muri 2008 ufise miliyoni 2 hama nigisha ndavye vraiment nje ndavye ukuntu uri umurondezi nje mbona ko ko ishure bidakunda ubuzima kabisa wese ishure gusa shakira handi ariko ntagukiremwo gato 2008 wiga 6e wari ufise 2 millions yego 2 millions zico gihe s'il vous plaît amafaranga menshi kandi ukaba batubwiye ko kuva kiriya nyumva no business udanaza amajojo ku ishuri mu gatatu mu kane eske ayo majojo wadanaje niyo ashobora gutuma uronka mutaye cyangwa se uronka ayo mafaranga ngana uko ico gihe kandi warukina moto inyuma y'amajojo narashoboye korora inkoko iravyara imiswi 16 irakura 12 ndazigurisha mbandose umutahe ibihumbi 28 niyo amahera ayibanze ari se fondation ayo mahera ndadandaza inyuma we maze se we gushoriza nkoko yego ntangura kudandaza imikubuzo ginayikora mu Kayanza waraje nyine mvega nyine mu kurangura mu Kayanza imikubuzo nejeje kurangura imikubuzo business yanjye irakura niho naciye se we nungurura akakioske mw'isoko kadandaza ibintu bikenerwa mu gikoni ibirungo bitungurusumu amasosi tomati ndakura ndajibujumbura ndarangura ndashikaza bubanza hose kurangura ayo amamesa imikubuzo ibimamiyo niko natera imbere ngaho ico gihe niga ico gihe niga mu wa gatanu kwishuri ivyo nabikora hageze igihe ca vacances inyuma yaho inyuma yaho mvuye ko nakoze mpaka ndagura kioske mw'isoko yanje ndashira umukozi arandandariza nje nkiga fise umukozi ku isoko andandariza nivyo nakwariye rero ko myigisha amaze kurabishaka fisambarira we vyiza ishure uriheba ukaja gukora utwawe kuko kwishure kabisa nivyinjira kandi kabisa vyari vyenene kabisa kwishure niko kunusanga umutwe waguma muri business sinivyo buryariho ingabirano kabisa umwana kabisa ubona bafise ariko twebwe abavyeyi bakaguma bo kabisa bo kabisa guhatira jino kandi we mu gihe kabisa we kabisa ingabirano imaze kabisa kuboneka we naniri kabisa yawe rero abavyeyi ico gihe umve yuko batashaka yuko kabisa ishure kabisa wenda riheba ariko nyigisha arabegera arababarira impamvu kwishura kumutingira nabo bararaba ukuntu ndi umwana akora ishaka umwana adatinya akazi narakoze akazi kagayisa abantu bose bavuga ivyo nje sinabikora ndi kabisa umwana kabisa mu muji ariko kuko nzi ngo vision yanje ihangiro nihaye ndabikora ariko ntivyari vyoroshe rugendo kabisa ni ruberure ariko ivyo byose ngo sinagina aha uje usanga umuntu ageze si ibintu ngo vyaje ko nyene hariho beshi cyane we bagiye kabisa besha mu ruhara bakasova unyerese inzira cyaha akampanura ibi akafata ukuboko mu cyamake ndashimira abantu batandukanye beshi cyane bagize uruhara ahangeze ubwanje ngo sinari kabisa kugishobotsa
n'urugendo utubwiye mu ncamake kubera ko turumva ko process zari nyinshi Inyuma kudandaza amajojo imikubuzo ugira kioski yawe mu isoko ku myaka mike cyane ibintu muri make bitasanzwe bimenyerewe mu nkuru z'abantu kabisa. Okay. Ego Inyuma yaho kioske wumve yuko ico gihe nadanaje ibirungo hafi imyaka 5 ndakura mu inzu ndubaka ndashinga urugo rwanje ndabiheba ivyo rero ico gihe yari 2000 combs 2010 duze gushika muri 2016 nkuko wari umaze kubaka inzu yawe. Ego fise inzu fise ni umutahe ukwiye munini fise ni amatongo ku ruhande. Ego cyane kubuzi mubona nyene ko umuntu afise kabisa intambwe amaze gutera. Ego mu munani ubuzima ice ndahindura ivyashara cha ndandaza amavuta yo kwisiga. Nararangura umve ko nadanaje amavuta yo kwisiga ndarangura muri ibihugu bibanyi Tanzania, muri Congo, muri Kenya, mu Rwanda mpaka ndaje Dubai ariko sanga urugendo kabisa we ko kurangura nini ndaruha cyane. Niho rero mu nyuma haje iki gitekerezo ni gute noshinga uruganda rwanje nkahingura bimwe mu byo twirimira mu gihugu ndeke kuzandaja hanze igihugu kubera kabisa vyarandusha na stress. Mbona rero reka shinge ihinguriro nagendeye. Ego wow urugendo rutangaje gose kuko bamwe mu bashinga intaya abantu bagenda bavuga ubuzima bwabo kugira bashike aho babageze no munsi wumva ko ari abantu bagenze buke ariko wowe ku myaka yawe mike n'umwigisha wigisha amaze kukubona mwingabirano yawe kufise ingabirano yo kuba mu businessman. Nshaka kumenya gato before yuko tubandanya n'ibindi esko umwigisha muramaze guhura mw'iki gihe byarakunze avuga ati mwarimu wanje yigize kumanura ati wewe business ishiramwe inguvu n'ingabirano yawe muramaze guhura muri no misi cyangwa warigeze kwiyumvira kumurondera avuga ati ndagushimire wowe watumye ngira inguvu zimwe canke izindi kugira mbandanye gushika aho ndo no munsi. Ego turamaze guhura kandi umve ko atandekeye ngaho yagumye ankurikirana gushika umunsi amakuru yanje vyose byipasa arabibona arabimenya. Mu nyuma yaho kuvuga ko yagumye ari umukiriya wanje ariko hamye aza gucindira gushorera ibintu avuga vraiment ibitware utariha ko ahangeze ukadumve ko kabisa usemwo kabisa uruhara ariko semisha mbya reka ndakurihe utera imbere ariko nje kabisa nkavyanka. Mu nyuma niho nashoboye gufata umunsi ndafata umuryango ndafata n'abagenzi turagenda kumushimira iwiwe indamusanga iwiwe iwe ngefite ishishiro nabya mwigisha warakoze kuba utambereye kabisa mwigisha kabisa mubi warampanuye kandi ucuguma unkurikirana. N'ubu mwigisha abanje umve ko akiriho abanyene ngahi muyinga mwigisha mwiza turabana ubuzima bwanje guma mbaza mwana bimeze gute nta kibazo ni umuntu hene kabisa anyama hafi. Yego wow ibintu bidasanzwe kandi ibintu bikomeye cyane gose kubera ko turazi abantu benshi batera imbere bakibagira abantu bateye inguvu babateye intege mu bitugu kugira ngo bandanye batera imbere ariko kuba mwagize uwo mutima numva ko ari ikintu cyiza cyane gose. Utubwiye ko rero wakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye before yuko uja muri ibi wari uvuye muri business yo kurangura amavuta yo kwisiga. Ico cyumviro k'ikigero cyo kutangura gukora guhingura gushinga uruganda guhingura ibintu bimanga hanyene mu Burundi nibe ibintu byatangwa kuza mu mutwe wahise wiyumvira direct ati nzokora ubufuku no gucanka izindi business izindi wari uyumviriye before yuko utangura kuyumvira gukora bino. Mu cyamake kuko nje kwiyumvira gukora uruganda byavuye ku bworozi nagiye mu bw'inkoko. Naroroye inkoko 230 zose kandi kabisa we zirakura. Rero hari ukuntu amasondo mayisi abura hageze mu kwezi kwa 11 12 igora tavyo arabura. No rero hanje mu igitekerezo nta kuntu no shinga kabisa ni ntuze ubwo ni ihinguriro kabisa ryanje kuko nze ndasya ifuje ku isoko bijya ngo n'amasondo mayisi ayo umuntu aca hinguramo ibifungurwa by'inkoko zanje. Niho haje ico cyumviro ariko
inja kucimvira ataburyo fise ndegera umugenzi ndambwira nje vraiment afise icimviro iki ariko samakenga ko abantu bose bazi ku ruganda kufise amafaranga menshi cyane ama miliyari uruganda kabisa ni mu mutwe nawe ufise imiliyoni 10 wotanguza uruganda mu mutwe byose kico gumve ko nari maze igihe gitoyi ngize wena niri ubukwe mvuye ubukwe amafaranga yakoze ataburyo fisi niho rero haje ico sewe cyumviro n'ukuntu inja kurangura kure umuntu akaruha stress bica bituma rero ko ni kwimvira ni gute umuntu gabasha yoshinga akabisa Uganda ngaha nyene ivyo gw'ivyo twirimira narima niho rero naciye ikintu cya mbere ni cyumviro cy'ukuntu se nokora ihinguriro ihinguriro ry'iki ifu nuko rero icyumviro charge ni gute umuntu afise guhingura ifu yego wow ni bikomeye cyane gose ubu mu misi heze ugitangura gukora shaka bisubwa garamwega kabisa uvutumayini abavyeyi bose kubana bwari bwofana n'ubu niko bikiri nuko twaciye tubona amakampani menshi yaciye menga kuboneye ku mutwe ariko stili rya karite yawe iracari karite kabisa rero ndiko ndabivuga mu ntango navuze ko muza kudutembereza mutwereke uko ibintu biba bimeze uko ibintu bihingurwa process zose kuri muri rusange biba bimeze kubera ko utubwiye intahe nubwo atari nini cyane ariko bagerageje kwishira mu mfunyapfunyo kugira ngo abadukurikiranye ntibumve gusa ko uruganda ruhare ko bumve n'uruganda kubwire rube ruhari intambwe cyangwa se process zose ko byagiye biragenda buke gushika uno munsi aho uruganda rumaze kugera rumaze gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye na cyane ko besho bari bazi ko ukora ubufu gusa ariko kaba wumva ko office ukora n'indya z'ibitungwa bigiye bitandukanye naco n'ikindi kintu ciza cyane gose ariko before yuko tugenda udutembereze turabona ugwaruka uno munsi beshe ko bahurumbira kuja mu bihugu vya Buraya beshe n'uvuye kwishura avuga ati barajeka gahunda no gucundomika ababwira abavyeyi kagira inama akabakoranya bakamurungika Dubai eske kuri wewe uri umuntu watanguye ukiri muto ukora cyane uvyumva uvuga ati nje ntigezo gukora niteze imbere uno munsi aho ugeze navuga ko hari abantu benshi bari hanze wanashaka aho usumba ubuzima bwiza na cyane ko turaza abantu benshi bari hanze wumva barira ariko uri ngaha watera imbere aha inzu yawe yubatse uyikuye mu nguvu ziwawe kandi ukiri muto mbega ugwaruka ariko urahumbira kuja mu mahanga cyo bari kintu ciza canke se bogumye ngaha bagakorera imigambi ngaha nyine kubera ko twama twumvana nyine icubahira avuga kenshi ko Burundi buri mu butunzi bwinshi ariko abantu tutashobora kubona ariko kuri wowe ukaba hari byinshi umaze kubona experience umaze kugira kuri abo baguma baje mu bihugu vya Buraya uvyagira gute wewe ga base okay mu cyamake kuri ico nje nkanje ubwanje uko ndabibona birasaba ko ugwaruka bagira ikizere bakiremamo ikizere kabisa kuri bo ukizera ko atakure Imana itogukura kandi ko atakure Imana itogushikana ego kujiburaya ku muntu arondera we kabisa navyo kabisa si bibi mugabo nuko usanga amahigwe beshi kabisa bayatanga bakayarondera hanze kandi bakagenda basanga ariya we ni akazi ahatokora akagakora ariya mu gihe iyo burya uri kurashakira hafi yo muhira amavantage ni menshi cyane ariko bavuga ati hari akorera bakorera $, bavuga ati nico gituma bahurumbira kujayo kugira bazana iyo mitahe baze guheza bakuri imitahe ngaba bafise umutahe ukwiriye turabona kabisa bagendayo ariko suko bazana iyo mitahe tukayibona baragenda tukabona amafoto barantu heza mbwa gusa mitahe we tubona bazanye ibije gufashisha kabisa ni kabisa ugwaruka cyangwa igihugu arico gituma twebwe amafaranga kabisa kuja hanze umve ko tutari umuntu yabuze ariko ari ibintu uwe byadikoze ko icyambere cyo twakunze igihugu kabisa cyatwibaruse na cyane kuko dukreye iyi industry
izotangi akazi kugwaruka si agaseseshwa rumuri wabonye aho ugwaruka rubenga abakozi 40 hari abakora ijoro abakora umutaga iyo miryango yose izeye kuri uruganda urumva ko atari ikintu cyoroshe akandi karusha umurimi yahora ari amasaka akabura hashora uyu munsi afise isoko twebwe uyu munsi abarimi hari amakontra we ubuse dufise ubu dukorana n'iki abarimi twarakreye ama cooperative 70 agizwe ni abajene 1400 kandi ayo ma cooperative yose bashori wacu tubifashijwemwo we n'ikigega mpuzamakungu FIDA kuko umuntu akreye ayo ma entreprise arime ace ashora iwacu aho umve yuko twakunze igihugu umurimyi arime aronke ahashora hama twebwe se umuntu aca dandaza ajya mahera wama wumva misi yose amafanga ngo we kabisa ngo n'amadolari ngo ntariho ngo eti kabisa we umve ko atari umukuru w'igihugu arasemera misi yose ko atandi hazova amafaranga atari muri ivyacu umuntu arime duhingure dushore kuko umuntu azane amadolari aze gusahiriza ico twafashije akitoroshi ya mahera bahora ajya mahera bafata wemva makungu bakagura ibintu hanze ifu uyu munsi babitorera hafi mu gihugu umva kwa mahera kwa batagisohose twe natwe umuntu ashoye hanze twinjiza amadolari umva ni ikintu umuntu wese imbere se yuko ugwaruka umva we beshi bari kwaje ngo hanze aho ubuzima buriho hari byinshi byo gukreya bitaraha abantu kabisa batarakreya hari ibintu ngo byinshi gose aho umuntu afite gukreya akazana umusaruro hari inganda umve yuko kabisa babaje kubona we kabisa we na kiride umuntu agura we kirida ivuye hanze umva ko ari ibintu kandi nganye bihari umuntu ashaka kubikora afise kubikora ari umutahe mutoyi usanzwe gusanga umutahe ufise w'imiliyoni 30 ukaziri hama ukaziri hango ngiye Canada amafaranga menshi utanguza ngaha umugambi ugatanga akazi wewe ubwawe ukakiha ugatanga akazi ku bandi ugateza imbere ngo ni igihugu cyacu ugatanga n'ubuzi kugwarukana cyane ugatanga ubuzi kugwaruka ni kuvuga abantu bariko bahurumbira kuja hanze ni vyiza mugabo ukaraba ubwo buryo njanye hanze ikintu ufise gukreya i Burundi kikazana amafaranga atwo turabona mwino misi ugwaruka ruko rafashwa cyane na payeje turabona ugwaruka ibintu byinshi burya ni made in Burundi nko mu gisagara ca Bujumbura hoho barabubakiye kigega aho ibintu byose bikorwa n'abana b'abarundi bagenda bakabishira abarundi bakaza bakabigura kandi ubu biriko birafata cyane kubera ko ugerageje kuraba ibintu byinshi twaradukura hanze ubu byose tubikura nk'ubufu bw'ubuyi mukora hano mu misi ze twaguruka abansanganze ko made in Tanzania made in Kenya ibintu nk'ibyo ariko ngaha mu Burundi musigaye mwihingurira ibintu byanyu ikintu reke kiba kigoye ni kwemeza umurundi eske bijya ibintu muranguriye hanze ijya karite niyo karite namwe mukoresha iyo rero abantu biko baratangura kubona yuko n'abana b'u Burundi burya ubwenge babufise kandi ivyo bakora biba bifise karite de même niriya yo hanze ho basanzwe bamenyereye rero hari ibindi bintu nkino misi biriko biraduka cyane kandi mu gwaruka ugwaruka ugasanga rurinenaguza akazi ugasanga umujene ntiyumva ko yoja muri nkuko batanga ibivuga ko ububuzi banka gukora ngaha hari mu mahanga arigo bakora kandi ugasanga ahubwo ni nabo bigusumba ino mbega abajene batinya kuja mu myuga canke se kuja mu buzi bwe butandukanye bwo ngaha nyene akirirwa yicaye umujene mu nzu kandi afise ahantu yogenda agakora n'ibihumbi 100 ariko kuvuga ati jeze nyakora yakazi kameze kuriya abo bantu bo bafata gutega basi ko we watanguye gukora ukiri muto abantu bameze nkuko wewe ubatahura mu buhe buryo mu cyamake twebwe ikibazo dufise bisaba ko kwanza ugwarukwa
zijya we kabisa we maturite kabisa bafise we naniri kabisa bafise zijya kabisa we maturite bafise ko yuko hari ivyo yokora ivyo atokora Ego. akazi kose umve ko atamuga udakiza kese umwuga w'ubusuma wo kuroga. Ego. Akazi wewe ugira ico bita we vision we nyene ubwawe wumve yuko wiha vision hama ugashora umutahe mu bintu wabanje we kwiga ko we neza wimvye indani ukamenya ibi bintu bigenda gute bikorwa gute. Hama igisigaye ukizera Imana ko atakure ito gukura canke ko atakure ito gushikana. Hama igisigaye ukaca ukora nta hantu na hamwe hari agakiza umve kutazotunga amamiliyaridi adaciye mu nguvu zawe mu gukora kwawe. Rero ico nje no hanurugwaruka nje ndi umwe abuvuze paeje umwe mu gwaruka we gwafashijwe we na paeje. Wow. Natwaye umugambi wanje Ego. Barawuraba basanga umeze kabisa we neza gose barafinasa amahera. Wow. Maze kuriha amahera ibice 70%. Kuvuga sigaye 30%. Ndumye kabisa we kabisa mu gwaruka we ruriha we neza cyane gose mu mafaranga aya paeje. Kandi rero nikindi bivanye nibikorwa vyacu vyivugira nanyene kabisa icubahiro we kabisa president amaze gushika ngaha arahazi. Yaraje kudutera intege aradushimira tubarira vraiment ndavye kabisa ndaremye ko fise ugwaruka mu gihugu muriko ugwaruka we muriko kabisa mukora kabisa bikora inka. Mu cyamake rero ico fise kubarira abarundi bijya bahurumbirira bariko bagura ngo nuko ari made in Uganda made Tanzania natwe turashoboye. Ndakora ifu isembe yitwa Tumaini Super Sembe kwisoko iriko kabisa irarikoroza. Umunsi fise we createur indenge sindonka ivyo mabana. Nifu iza ipinza nawe nazanga nde wumva zijya zose we Tanzania umuntu ayifungura kubarira nta yindi funje nje kabisa we kabisa we nzongera gufungura. I Burundi kabisa murashoboye murakora neza bijya bikorwa hanze natwe ngaha nabikora. Ndafise ifu nziza. Ego. Kwisoko irakunzwe ku rugero nto kubarira. Yakunze gusumba ubwo ko ari bwo bwatanguye ku soko bwa mbere. Ubuyi burasohoka. Idufatiye ko ubuyi bwo bwumve ko atabishi umuntu akura hanze y'igihugu ariko amafu akubarira nje ifu atari afungura ingande fungurira nguri Tanzania you know here. Ariko uyu munsi ifu yacu uyiriye afise ingande acagarika umve ko adasubira kusoma ingande. Ifu y'ubuyi inayo dukora yitwa Tumaini Porridge. Nifu abana bafite ibibazo vya malnutrition yaraheze umunsi akarere ubona n'abakozi bona ngaha abihereza ubwo bufu urabona ko bayagaga mu maso basa neza natwe bisaba tuze kugatwara tuze kwisera neza kabisa umuntu gasaba ko abahamu uje kabisa we ukawe kabisa ugute umvirize uze uvuga ivyo wabonye na cane cyane. Ego kuvuga nibahurumbire ibintu by'iwacu mu gihugu ni byiza cyane. Ego bareke kubitesha agaciro by'iwacu nga mu Burundi hari ibintu byinshi twakora tukiteza imbere kabisa. Turashoboye natwe cyane gose kandi uburore noneho uburore buriho we uriho n'abandi nundi gwaruka niko murakora cyane barabikoze birashoboka. Ego Abbas udushingiye nta ikomeye cyane kandi nizere ko abagerageje dukurikirana nubwo atari ibintu byinshi cyane gose ariko ivyo tuvuze nizangiye ngo umuntu wese ategerezwa kumva kakeneye kumva nko kumva umujene nkaho ugeze ngaho imyaka nubwo umuntu atari myinshi cyane gose kumva ariko umuntu akuravye physical abona ko kiri muto cyane kuko urumva ko na 6 watanguye kwirongo kiri muto utangugira mu mutwe harondera ukiri muto cyane gushika no munsi bishitse hano kandi ibintu bikomeye cyane. Rero kaniko karyo cyane se niko kanya ko mwo dutembereza rero tukabona uruganda natwe tugatera ikirenge mu cyanye n'icubara ko nabashoye kuhashika natwe turabe ivyo vyiza. Ego vyo vyiza cyane gose ariko tubashimira kuba mushoboye kutuganiza byinshi bitandukanye.
yego natwe kabisa turabashimiye cyane ku kigoro mwagize ko kuhashika yego ngira biri kuri tele tukaba umuntu abasabira Imana ize kubashikana amahoro iyo mwaje muva kare rero dufata akanya ko kubatembereza nuko ni akanya ari gato nta kibazo turafise ni amavision meshi turafise amatongo turima turafise aho umuntu azagurira uruganda akanya bishise kakaboneka turabajana twifuza ko mu myaka we vision we kabisa we 20 we 40 azoba uruganda rushora hafi Afrika yose. Wow. Uruganda ruzoba kabisa rumaze kabisa guha akazi abantu barenga 500 camake turiko turitegura. Wow. Vision twe kabisa tumva ningoga twe tuyirimwo twatanguye turiko turategura naho umuntu ashaka azovyagurire ku. Wow. Ibintu vyiza cyane gose natwe twifurije imigisha n'imihezagiro n'ivyo mukora byose mukomeze mwagukirwa.